Na mimi fisha kwa diaspora ndabaua. No Fernandie. Ndabaua alisha kwa diaspora. Mie la passion original. Ya mwenyewe. Simbizi nindi? Simbizi wa Semavumba mwenyewe. Aracavugwa nta nuwo madamuheruka kera uyo muntu rero kuri ariko uramuzi umuntu baratanga ukuntu usigara mu diaspora ariko atakintu uramufasha. None ndamufasha kandi ngo ari mu bantu bakudugije. Yandugije ndejewe. Wolala. Usije abantu ufise. Abantu ufise je ba following n'abajyabo bafise ntago biba bisanisaniye uratahura. None kubera iki yabivuze yuko ari mu ashaka kuvuma mani je dumustar akose mwe mwarasase. Grand frère urabona bro. Iyo umuntu uri umustar abantu bose bashaka kudugira usivye. Uyo mujama bajama bari kuvuga ndamuzo ba followers ahana hariya. None wumva yuko twoca muri competition. Urugendo vyagenze gute kugira uzi? Vyageze nabi. Vyagenze gute kugira nashaka gushifise. Wowe kwamaza ko yo bombo club. Ariko musego naco wawuzanye bro. Uno munsi nambara imuzu zawe ejo zujya mpaka umunsi zoronka amavalize yanje. Let's go. Fernando twaye ko turamurondera nawe tumubaza makuru ariko yamaze kuduca. Umva Grand frère waje ngaha kubera jewe sikora Fernando. Sivyo. Fernando yaje ngaha kubera jewe uwo waje ngaha kubera jewe. Fernando nyaje ngaha kubera wewe. Sigura yuko Fernando muruta. Ndamuruta gute? Kariya. No, izo ni biki. Bombo klat uruba nawe. Apana. Wow. Musali. Ako none je nagiye kandi gato turagwaye garuka abantu bose bahindutse ra Fernando yaravyibushe abajama bose baravyibushe jewe nguma nonda mugibi Taliban bisiko twasangiye umugore numfotore nabi ushaka kwishira bishafu kavuga ati akakaja bavuga sidaki bagira twiteze yuko Tasha aza kuza kukwakira vyagenze gute badayi Tasha ari hehe tugomba tubwire uko bimeze ufise nabwiki ibintu by'abahungu n'abakobwa ni mukwe kubijamo sivyo kuko ntago turabahungu ibintu by'abahungu n'abakobwa ni mukwe kubijamo kuko jewe umva bombo clat nungu umubona turi kumwe quelque part mugatangura kumara siete. Hello bakunzi ba Yaga Tech TV, uyu ni Irako Design mukiri kumwe muri kumwe na TV ya Yaga Tech TV kandi turizera yuko mubandanya kudukurikirana. Nkuko mubibona turi kumwe n'abigeme beza cyane gose abigeme bava muri Bujumbura Protocol. Bujumbura Protocol namaze kuyumva iyariyo ariko siyo ngomba kuvuga ko cyane gose ngomba kuvuga ku camamare cacu Avin Smith. Uyu munsi arabakubita bomba crat. Beni ko abivuga. Yes. Numuntu aje dushashaye kubw'ikibazo mwari muzi bafitaniye na Tasha ni bibazo tuza kumubaza mbega ni mukanya nyene ahagomba shike foriri bamaze kutubwira yuko indege iri mu kirere nibazo tuza kumubaza mbega muri kano kanya Tasha heruka kumwishuza ubusugi bwiwe araza kumusubiza gayebo navyo tuzi wayavuze ati akantu hara mu butungane nanje aransubiza ubusugi bwanje ayo namakuru mutwitezeko ikindi naco mbega za 80 millions ndavuga za miliyoni 8 aha hava zimusubiza kugira ibintu bibandanye bigenda neza Tasha amusubiza Avin Smith ayo namakuru mutazi hariho concert ariko aradutegurira mwabantu bazabaye kumwe na DJ Fernando urumva yuko Avin tumufise ko amakuru menshi cyane kandi ashushe yes rero mugume mugumana natwe kandi turizera yuko muza kunezerwa n'ibiganiro byacu bya Yaga Tech TV. Bakobwa beza narifise ikibazo nagomba kubabaza. Avin Smith ni umusitari tuzi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi azwi kandi yubashwe. Mwebwe ku ruhande rwanyu mumuzi gute Avin Smith? Reka duhere ko no mugeme w'inzoro. Avin Smith tumuzi ko ari umustar uririmbyi w'indirimbo ndundi nuko tumuzi. Nawe Avin Smith umuzi gute? Avin Smith umustar umuririmbyi aririmba indirimbo ndundi. Wow. Wamumenye ryari niyehe ndirimbo yiwuzi? Indirimbo yiwe nzi. Yakuryoheye cyane gose uvuga ati no ndirimbo irantesa sana. Ndirimbo yanjyoheye ni so fire. Yonyene yanjyoheye. Yes, bakunzi ba Yaga Tech murabona ko ari ibintu biryoshe cyane. Yes, reka rero ndafite akandi kabazo kugira turangize karakayago katovye kugira tube turarindira umusayi wacu. Akabazo kanje kavuga gutya. Ko mwatubwiye mwakira abantu benshi kandi mumaze igihe mubikora nta gihe murumva nyene mushuhiye umusitari ukavuga ati no musitari je twokundana kweye kogwa mu rukundo je noryohe aho ndi w'inzobe nyene ni watanga nta musitari we urumva ukunda uruhande rw'iwawe umuhe love micro
kuri jewe ntabyo byo mpana niyumvira ntavyo hora yaje wivira mba nje muri service je sivyo mba ndimo nk'ubu bishitse Alvin Smith akakoresha wo kwemera baya no kuri urumva rero Alvin wabibonye baje kukwakira sawa ha mugenzi wawe nawe bishitse ukaza kwakira umustar mwakira benshi nta gihe urumva umustar umwumva umukunze cyane gose abastar ni benshi ari abakobwa babahungu abastar babahungu donc to find love with someone oya byo gukundana nta biri nemwe nta muri chat GPT ko ari idafise santi oya turafise santima gusa nyene santima zanje ntiziri ku baririmbyi ya ni kibazo ndakubaza tukenye Alvin Smith yo gusaba urukundo umva woneze oya uwo mwemere oya gusaba gute okay just mube holashe ni ibintu bisanzwe kandi kuganira biba ari ibintu bisanzwe rero Bujumbura protocol turabashimiye cyane gose kuri kano kanya naduhaye kandi turizera yuko mu kanya agomba shike Alvin Smith mubandanye kubana natwe sinzi yuko love nk'agasunika rugi hari bica yovuga abwira abakunzi bacu ba Yaga Tech babanze baturindire turi kwihutisha ibintu babanze muturindire turagarutse mu kanya wow Mbegu mengo na mabisi. You are welcome, you are welcome. Ona. Fernando ari he? Muri Alvin Smith yamaze gushika kuri ku kibuga c'indege citiriwe Ndadaye Melchior. Yes. Sha namashako shika nababigeme beza Bujumbura protocol bamaze kumwakira. Yaga Tech TV live. Okay. Muko mibona ni Yaga Tech TV kumwakira. Biraryoshe cyane gose. Alvin Smith aranezerewe gose kuba baje kumwakira. Umva nabuze amashakoshi man. Umva nta niboka afise manze. Sina hata boka wallahi. Sabi ndaishi ona we. Uranizi impuzu? Nakubali. Ona mwibara sasa ona. Kuya nuni bane ka video grand frère ni enjoy. Fernando. Nishika ka video ka hivi na ka hivi. Yes, nkuko mibona ibi birori vyatewe iteka na Fernando mwenyewe. Karibuni baba. Wow. Musali. Ako none je nagiye akanya gato turagwaye garuka abantu bose bahindutse Fernando yaravyibushe abajama bose baravyibushe jewe nguma noza mwe mugibi kwanza maze nugara marori. Bro, thank you so much for coming. Guys, thank you Seth. Murakoze cyane kuba mwaje. Yeah. Uno munsi nambara imuzu zawe ejo zujya mpaka umunsi zoronka amavarize yanjye. Let's go. Yes, turashaka kuja ngaha rero kugira tuyage gatoya. Ibaze mani narose rap la vache mwenyewe. Nawe ni kwa naigendanye mu maboko ibaze. Ona tushirame basi wapi sasa kagaga. Hapa Juba. Wala naenda kumbuye kule. Karibu. Na mimi fisha kwa diaspora ndabaua. No Fernandie. Ndabaua alisha kwa diaspora. Biye la fashion original. Ya mwenyewe. Yes, karibu kuri Yaga Tech TV unirako design muganira turakwakiriye cyane Ravashe. Urakoze cyane umeze gute? Yes. Ramutse ari abakunzi ba Yaga Tech. Turabaramukije Yaga Tech umva Yaga Tech imisi ni myinshi cyane sivyo. Ndabaramukije mwese ndababwiye yuko naje. Indasi none yari yasiziye kubera yuko umuhara atari bwaze noneho naje abasani mwese muwe maso
murabizi vyanje umva mwendererere na pine naenda nayo. Yes. Sasa rero Abasha twatwiteze yuko Tasha aza kuza kukwakira byagenze gute? Badai Tasha ari hehe? Tugomba tubwire uko bimeze. Yeah. Tugomba tubwire uko bimeze bro. Yeah, tena nimesahau kubambia. No. Listen. Nta kibazo na kimwe ahubwo. Murabizi ko Tasha akora sivyo? Abari mu kazi kandi kindi naco murabizi. Sivyo nta muduga afise. Urumva n'umuduga uvyo bari gusegereza imiduga muravyumva. Kandi navyo bagiye no kubabwira mwebwe muzo muzanye. Kuko ujya n'umu princess ntabwo. Ari biko biravugwa yuko ari kubera ya beef mufitaniye byagenze gute? Oh ivyo vya beef. Ufisa nabwiye ibintu by'abahungu n'abakobwa ni mukwe kubijamo sivyo? Kuko ntago turabahungu. Ibintu by'abahungu n'abakobwa ni mukwe kubijamo kuko jewe umva bombo clat n'ubu umubona turi kumwe quelque part mugatangura kumara site. Sasa mwe keep quiet. Tasha arakwibutsa yuko ni wamuburanye nawe azokwishuza ubusugi bwawe ico kintu turagomba kitwishura nyene ubusugi bwiwe agomba kuzomusubiza. Tasha ngo kamuburanya kandi ngo mu bintu byakuzanye ngo uramuburanya bimeze gute navyo? Ubashaka kuvuga ibintu byinshi ngaha sivyo? Sivyo? Yeah. Niba butungane si buhari. Sivyo? Yeah. Ahasa duse bana hashone. Sasa rero nta bintu byinshi gishaka kuvuga. Okay, tukiraho ntuzeye simbizi. Aya mashugwe mwayakuye. Twebwe tuba twipanze man. Ko mama y'amashugwe y'abakobwa je ndumugabo. Alvin, hari handi makuru tumaze kubona Simbizi ari karidoga yuko Simbizi ninde? Simbizi wa Semavumba mwenyewe. Aracavugwa nta nuwo ndamweruka kera uyo muntu rero kora yuko umva baratanga ukuntu usigara mu diaspora ariko atakintu uramufasha. None ndamufasha. Kandi ngo ari mu bantu bakudugije. Yandugije ndejewe. Wonana. Usije abantu ufise. Abantu ufise je following n'abajyabo bafise ntago biba bisanisaniye uratahura. None kubera iki yabivuze yuko ari mu ashaka kuvuma mari je dumustari akose mwe mwarasasa. Grand frère urabona bro. Iyo umuntu uri umusitari abantu bose bashaka kudugira usivye. Uyo mujama bari kuvuga ndamuza followers ahana hariya. None wumva yuko twoca muri competition. None kubera iki agaruka akavuga yuko ari mu bantu ashaka kuba umusitari brother. Ese kiwe ntutahura? Oh my goodness. Okay, reka ivyo tuvyihoze ntaco zo. Munyarutse ndashonje. Naye makuru rero tuzaniye muri kano. Amakunda bazaniye urakanya naye. Sivyo? Ndakenye. Munyanura. Turiko turayibona yuko atakintu wazanye vraiment bariko ranatiza n'impunzu ngaha. Yishigwe na gyume ngo ni ry'abakobwa ahubwo sha ndibaza umujama yarafite imigambi yo kugabira ngira ngo umusista yasasi kuri ya Avin hariyo n'amakuru eka aravuga yuko wowe uje uhunze ijya myerekano iri muri Kenya nivyo? No, je naje mu kazi ifise concert le 5 na DJ Fernando. DJ Fernando ari he? Tunamuhitaji Fernando hapa. Wamubonye grand frère munamuhitaji wapi? None wamubonye haje. Sasa. None ntiyamubonye bro wazaki. Ya, urumva bro. Nuko rero icyanza nyino ni concert ya le 5. Ya DJ Fernando icyo kintu cyazanye cyonyene na mariage ya DJ Fernando. N'urubanza rwatashe ticket yanjye kugira ngo nshobore kuza gusupportinga umugenzi wanje. Bugiye rero kadabwira ikintu kimwe. Iyo ukoze neza nawe barayigukorera. Iraguhekeza. DJ Fernando yarankoreye vyiza vyinshi sasa. Muri kumva. Nabo je navuze ati me I'm ready to pay my tickets. Ndiye ticket yanjye nje ndamushigikiye. None kuri mariage yiwe zinamushigikiye no kuri concert yawe. Wow. Nikwereke waje kumushigikira arakurenza. Yuko yarankoreye ivyiza atari n'umukobwa ibaze yaba ari umukobwa umva no musitiye twaca turarana. Bomba chat. Ariko ko ari umuhungu ntari bitu. Voilà. Fernando twaye ko turamurondera nawe tumubaza amakuru ariko yamaze kuduca. Umva grand frère waje ngaha kubera jewe sikora Fernando. Sivyo. Fernando yaje ngaha kubera jewe waje ngaha kubera jewe. Fernando nyaje ngaha kubera wewe. Sigura yuko Fernando muruta. Ndamuruta gute? Kariya. No, izo nibiki. Bombo clat uruba n'abandi. Apana. Baratanga. Apana ni kubaza gusamani. Uviriza amazinda babaye ntashaka kushina rwose sasa murabe ibibazo muza kumbaza arigiye muza gusanga ndiko ndishura nishako sivyo. Oh my goodness. Ahubwo niduheze ningoga aba ni kimwe. Nta kibazo ariko twagomba kukubaza mu rugendo byagenze gute kugira uzi. Byageze nabi. Byageze gute kugira ntashaka gushifise. Wowe kwamaza ko bombo clat. Ariko umusego naco wawuzanye bro. Komaze uko byageze ubona ko nta nishako shifise. Agwa mutubwire kugira nimba ariga turafite abafans babasha kugira ico bakoze man. Okay, icyo ukoze muri uno mwanya icyo ukora nuko umvana ngaho ukaja kungura iyindi pantaro kuko je shobora kujya murabizi. Nashise mu gihugu canje ko no gyama.
Oh my goodness. Ntegerezwa kuryoherwa. Nakubali grand frère. Cyangwa Fernando yahinduye umuduga. Amanga umuziki nuriya. Reka reka. Nimwamuzi ibyo murimo. Sa bomba crack. Twagushimiye cyane ariko ni ikibazo cyari gikomeye cyane abantu bari ico cyatasha kuba ataje ngaha muri kino kibanza. Ntitwanyuzwe kumva yuko yabuze déplacement. Tugoma mu duhe ico kimenyetso. Telefone yanje yindiriye. Yo wakabonetse ngaha. Ya telefone yanje yindiriye. Yagenze gute bro? Ari no ndashaka gutelefona atashawuda. Ya turagomba uwo muco. Kuko abantu benshi yace urazi ko no ku TV yacu yaje ari doga yuko amutwaye. Ubusugi bwo turakeneye ubuvuge ko sana bro. Uviriza. Ukamuburanya ubusugura mubu. Mwebwe byo nyuma mushaka kwinjiramo no kwinjira mu bintu by'umugore n'umugabo. Uno munsi turakubitana mugasha mu bijambo. When Tasha yabaye umugore wawe ma. Kubita ama ejo ukamora kandi wa mukobwa turi kumwe wowe ukamara. Sasa rero ibintu by'abakobwa n'abahungu ntabwo mukwe kubinjiramo sivyo? Bro. Wapi twari ko turabaza kuko yari idotse. Rero ukwe kubyinjiramo ni mpamvu navuze ati ifoko ama telefone yanjye ndamutelefone komsa mumuvugishe sivyo? Hama mureke ibibazo byinshi. Ha so nayizana ariko zamiyo. Bate basi yo simu manze. Ona duheze grand frère natangwe kusaba. Hakuna tatizo. Hariho miliyoni 8 uheruka kumwishyuza. Mbega yarazi kwishyuye. Kugira twumve yuko atari base. Bro, turagomba ibimenyetso hano baho man. Yes. Bagenzi, Yaga TV mugumane natwe goma duhe ikimenyetso cyuko Tasha batakiri muri beef. Ibintu ari bien. Bomba chat uyo. Bomba chat uyo. Ampigie simu atubwire igituma ataje. Imagine mani bariko amashugo y'abakobwa. Subiri baba. Unoko ata connection fils. Oh my goodness. Kia basi. Abashuna iso mu Burundi murakunda ubusutwa kubwe mushaka kumana amanite ya gusa. Kugira ngo Si tunakupenda tuba tugomba kudasayika bro. Alo Tasha. Oho ngwinomero mwa uratomboye bro. Abakobwa besa muzani bari nyine. Bye nanje ndagiye. Yo. Nkuko mubibona yari mwiza cyane kandi yaratagase na vache. Ni bibazo twako turamubaza kandi nizere ko mwari. Fernando akoresha kupiga hata picha tu muwe. Si eti content. Fernando, twifotoze. Yagira umuntu agira. Muona mudufute na Fernando. Yes, murana ko ari ibintu biryoshye cyane Fernando bari kumwe. Ariko umva none twifotoze turabariya erega idarapo y'u Burundi niyo dukeneye. Ubona gute? Turakene idarapo y'u Burundi. Fernando, ariko twadusha akabazo tukwaza bro. Yatwinye umwanya. Azine ne wamwimye. Fernando yaje ngakubera jewe naje ngakubera. Oh my goodness, ariko yarakwiye kutubwira. Mwe mwaje kubera jewe, uyaje kubera jewe. Na uyu niyaje kubera mwebwe. My goodness. Bagenzi murana ko ari ibintu binezereje cyane gose murana ko. Daribanda bisiko twasangiye umugore nufotore nabi. Ushaka kwishira bishapu kavuga ati akakaja bavuga sidakibagira. Bona ko ari amakuru agezweho foriri ni ibintu biryoshye cyane ariko turanezereje cyane gose kuko muriko muradukurikirana kuri Yaga TV rero sabi thank you ona twabonye Alvin Smith ari muri kino kibuga citiriwe Ndadaye Melchior. Yo mugumane natwe turana ko bagiye kumutahana kandi ni ibintu binezereje cyane gose. Ibibazo twamubajije mwamaze kandi uyu mujana ko sala diaspora Tasha tuzobandanya tumurondera narose umuntu anguririza ngabona musumuri arena let's get it Fernando rero ora mimi naenda kuikara mbele kwari muri kano kanya yes amashugwe y'abademu mwamaye amashugwe y'abana nababuze abademu bari hehe abademu bamaye amashugwe bombo clat bakunzi ba Yaga TV mwambonye namaze gusha mu Burundi sivyo nta televiziyo nimwe muzombona ko atari Yaga TV mwebwe abantu mwiko murandaba mumenye ko kuva no munsi ubuzima bwanjye bwose zocamo mu Burundi vlog vyose muzobisanga kuri televiziyo ya Yaga.